nari umugenzi twagendana, umugenzi w'umukobwa ari umugenzi wanje cyane. Hama uyu mugenzi wanje we yarafise impwemu, yarakundana n'abagabo bafise abandi bagore. Nkamuhanura nkambwira ati ibi bintu nubwo turiko turabibamwe ntabwo ari vyiza. Warambwira ati none naje ntegezwa kundana n'umugabo w'abandi, ko abagabo b'abandi nibo batanga amafaranga. Abana b'abakobwa b'abajene bazi yuko umugabo wundi abagabo bafise abagore aribo batanga uburyo. Uyu mugenzi wanje ndamuhanura biranka ko aheba ibyo bintu. Hamigiye kimwe tuvuye ku ishure turaduhura n'umudamu araduhaga aratubwira ati ngomba mvugane namwe. Turahagarara duhagaze mu gatako twe twakumenya, avuga ati je ndabazi, ati muri mwebwe hari umwe akundana n'umugabo wanje. Rero nje kubabwira umuntu azi ari muri mwebwe akundana n'umugabo wanje amureke, kuko natamureka nzomukorera ikintu atazokwibagira mu buzima. Ariko maze kumwakira Yesu, muri Yesu nahasanzeyo byose, muri Yesu nasanzeyo papa. Ndibuka niga mu wa gatatu mama yaciye apfa, mbaho ndifuvye ntafise mama. Ariko maze gukizwa nukuri kagahinda kose ko kubura mama, Kristo arakankiza. Kristo umushire mu buzima bwa Kristo aguhindure. Nabona kumenga guhena niko kubegwa, ariko guhena siko kubegwa. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Hama nkaba nitwa Mbonimanina, nkaba ndumumama, umushinga nta umwe n'abana batanu, nkaba ndumuvuga butumwa mu ishengero rya Minevame yo mu Kamenge. Naje ngaha kuri Ndiho Gospel TV, nkaba ndi ngaha kuri Ndiho Gospel TV kugira ngo ndabasangize intahe yanje, ndababwira ukuntu nakiriye agakiza. Ego, hama turasoma ijambo ry'Imana ntarinjira mu ntahe yanje. Turatangura ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice ca 44 ku murongo w'8. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo mwoye gutinya canke guhagarika imitima, kera sinari nabibabariye nkabiserura, namwe muri vyabona byo kunshingira intahe. Hari yindi mana atari jewe, mbere nta kindi gitandara kiriho jewe ntaco nzi. Amen, haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwoye gutinya canke guhagarika imitima, ngo kera sinabibabariye nkabiserura, namwe muri vyabona byo kunshingira intahe. Naje ngaha kugira ngo nshingire intahe Kristo, mvuga ico Kristo yakoze ku buzima bwanje. Abantu benshi barakunda gutinya, ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana, n'umuririmbyi, n'umuvuga butumwa, n'umupastori, ariko akagira ubwoba agatinya kuvuga aho Kristo yamukuye. Kera tutarakira agakiza hari ubuzima twabayemo, twaragendeye mu isi, hari aho Yesu yadukuye. Rero Kristo aragomba yuko tumushingira intahe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri vyabona byo kunshingira intahe. Dushingira intahe Kristo y'ivyo yakoze ku buzima bwacu. Rero ndumwana w'imfura mu muryango w'abana 9, nkaba navukiye mu muryango w'abantu bataramenya Imana. Muhiri wacu ntabwo twari dukijijwe. Navutse nsanga papa ari umukatolika, mama ari umumizirimani. Nkurira muri ubwo buzima ndakura. Maze gukura harageze igihe papa na mama baratandukana. Bamaze gutandukana shanagura kuba ubuzima bugoye cyane. Papa bica bisaba yuko aza n'undi mugore wa kabiri. Papa maze kurongora umugore wa kabiri, nivyabaye ngo ntivyabandanije ko guma mbana na papa. Harabaye ibintu bitameze neza, bica bisaba yuko dutandukana n'abavyeyi. Canja kuba ruguru kwa nyokuru wanje avyara papa. Maze kuja kuba ruguru ndabayo. Nagiye ndi umwana muto, sinari bwatangura ishure, ariko ndibuka ko ishure rya mbere mu wa mbere natanguriye hiyo ruguru hari Karuzi. Ndabayo mbaye mu buzima bugoye cyane. Urumva ari umwana nari navukiye Bujumbura, ariko ncamvi Bujumbura ngiye kuba ruguru. Ubuzima bwa ruguru ndabizi, twese turazi n'ubuzima bugoye. Ugiye kurima atavyo waruzi, ugiye kuba nyine ubuzima butoroshe. Ariko ndibuka shitse ruguru kwa bibi yari umukatolika, yarafise Bibiliya. Kenshi nasanga ndiko ndasoma ya Bibiliya ya bibi, natura Bibiliya nkasoma ijambo ry'Imana nubwo ntatahura, ariko nkumva ko noguma nsoma ijambo ry'Imana. Basi ndabaho kwa bibi guhera mu wa mbere, ndigayo umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ngeze mu mwaka wa gatandatu. Ndumva ko ubuzima bwa hariya bunaniye, cansaba papa yuko noza kuba
i Bujumbura. Papa arabinyemerera arambwira ati ariko genda umaze wige niwagera mu windwi niwatora konkuru uzocuza hama uca wiga ngaha mu windwi. Nashoboye kuduga ariko nduze byaranse ko mara y'umwaka ndibuka naratorotse mva kwa bibi ntorotse ndamanuka naravuye Karuzi ndashika Igitega n'amaguru. Maze gushika Igitega bibi aramutumira papa ubutumwa aramubwira ati umwana yatorotse namubuze. Papa catangura kundondera bandondeye barandonse nari Gitega ahantu narisavye indaro. Papa carantora aranzana muhira. Maze kunjana muhira shitse muhira nukuri canangura kubana na papa ariko mbaho nyene mu buzima butameze neza, ubuzima bw'igipagani, ubuzima nkura ntazimana kuko muhira nta muntu nabona senga. Mbaho muri ubwo buzima, mbaho ndi umwana atumvira, mbaho ndi umwana yananiranye mu muryango. Papa yari yarampanuye yararushe muri famille narifise abantu bakunda kumpanura ariko vyari vyaranse. Ntangura kubaho ubuzima bubi, ntangura kugira abagenzi babi. Ndibuka narifise akagwi k'abagenzi twagendana twarakunda kuja mu twaraba mu mwisi cane urumva mu buzima bw'igipagani. Ndibuka igihe kimwe nari umugenzi twagendana, umugenzi w'umukobwa yari umugenzi wanje cyane. Hama uyu mugenzi wanje we yarafise impwemu yarakundana n'abagabo bafise abandi bagore. Nkamuhanura nkambwira ati ibi bintu nubwo turiko turabibamwe ntabwo ari vyiza. Warambwira ati none naje ntegezwa kundana n'umugabo w'abandi ko abagabo b'abandi nibo batanga amafaranga. Abana b'abakobwa b'abajene bazi ko umugabo wundi abagabo bafise abagore aribo batanga uburyo. Uyu mugenzi wanje ndamuhanura biranka ko aheba ibyo bintu. Hamigiye kimwe tuvuye ku ishure turaduhura n'umudamu araduhagarika aratubwira ati ngomba mvugane namwe. Turahagarara duhagaze mu gatako twe twakumenya avuga ati je ndabazi ati muri mwebwe hari umwe akundana n'umugabo wanje. Rero nje kubabwira umuntu azi ari muri mwebwe akundana n'umugabo wanje amureke kuko natamureka nzomukorera ikintu atazokwibagira mu buzima. Hama wa mudamu acaragenda, amaze kugenda jewe ca ndamuhanura wa mugenzi ndamubwira turazire ko ukundana na kanaka. Birashoboka ko uyu mugore ari umugore w'urya mugabo, rero hebana nawe kugira ngo ntazo kugirire nabi. Wa mugenzi wanje arambwira ati nina jewe sishobora kumuheba urya mugabo. Urya mugabo amafaranga menshi, urya mugabo aradusumira muhira sishobora kumuheba. Wa mugenzi wanje bacabandanya bakundana, babandanije bakundana igihe kimwe barahanye gahunda barahurira mu hoteli barakora icyaha cyo gusambana. Bamaze gukora icyaha cyo gusambana wa mugenzi wanje acagwara ibintu ku mubiri, ivyo bintu byari biteye ubwoba. Hama atashe muri wabo abavyeyi baramutwara kwa muganga, abagabo baramubwira ati ibintu umwana wanyu agwaye ntidushobora kubivura kuko si ibintu bivurirwa kwa muganga, ni umutware mu masengesho birashoboka ko akoze Imana ashobora kumusengera agakira. Uyu mugenzi wanje bacamutwara mu masengesho. Bamaze kumutwara mu masengesho bicaye biba ngombwa ko jewe nja kumuraba ahantu yari ari mu masengesho aho bariko baramusengera. Maze gushikayo ndibuka hari umukozi w'Imana yari ari muri ico kibanza. Umukozi w'Imana carampamagara aravuga ati muhamagara urya mukobwa. Ndaza, maze kuza wa mukozi w'Imana atangura kumpanurira ubuzima bwanje, arambwira ubuzima bwanje mbayemwo, ubuzima bwo kutumvira abavyeyi, ubuzima bwo kugendera mu bintu bidahimbara Imana, narifise ingeso mbi cyane. Arambwira ati ivyo byose ubwo buzima uragomba kubuvamwo. Muri uwo mwanya kiri karavuga narashoboye gutakaza ubwenge, ntakaje ubwenge naje kwikangura sanga nyene meze nabi, impuzu nambaye zatabaguritse, nari nisukishije imeshe ndavyibuka, imeshe nayifise mu mutwe zamvuyeko. Ntangura kubaza abantu ivyabaye, bacatangura kumbwira ibintu vyari bihejeje kuba muri uwo mwanya. Barambwira ati wowe umukozi w'Imana igihe aguhamagara bace batangura kugusengera, batangura kugusengera kumbe wari ufise impwemu mbi muri wewe. Izo mpwemu bicaye batangura kugwana n'abakozi b'Imana. Ati bagusengeye umwanya muremure bagusengera kugira ngo izo mpwemu mbi zikuvemwo ariko ntizashoboye kukuvamwo. Mu nyuma n'izo mpwemu mbi zaciye zivuga ngo nubwo muriko muraturondera twebwe turi muri izi menshi afise mu mutwe. Ati abakozi b'Imana bacafata ingingo rero yo kugukata izo menshi, nasanze izo menshi bazinkuye ko mu mutwe. Ati rero bamaze gukura ko izo menshi niho wasubiye kandi gutekereza ucusubira kugira ubwenge. Hama umukozi w'Imana carampamagara arambwira ati nino urashobora kwatura hamugaha Kristo ubuzima bwawe ukamwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe.
ndamubwira ntego ndashobora kubikora, arampa umwanya ndatura ibintu byose naciyemwo. Nukuri naragendeye mw'isi, nagendeye mu bintu byinshi, ubusuma, ubusambanyi, je nariba nkiba abavyeyi. Ndibuka hari ukuntu nari naronse umugenzi ampanura, arambwira turazi rero nina uko papa wafise amafaranga, reka ndakwereka uburyo tuzohora tumwiba papa wawe. Arambwira tuzotwara ikaye yo kw'ishuri, umubwire ko bagusavye ko agusinyira kuri iyi DAD yawe, hama iyo sinyatire yiwe uzocuza uyinzaniye, utuzana n'agasheke kiwe, ndakwereka uburyo tuzorondera umuntu adusinyira asubire mu iyo sinyatire yiwe kugira tuzoturugenda gutora amafaranga muri banke byoroshe. Ibyo bintu ndabikora, papa ndamuha ikaye yanje arasinyamwo, amaze gusinya ndamubesha ko ari umwarimu yantumye ngo ayisinyemwo, hama turayitwara ndabiha wa mugenzi wanje, tubitwara kuri uwo muntu arabidusinyira, turagenda turatora amafaranga muri banke. Urumva narigeze ku rwego ruri hejuru cyane rwo kwiba. Ndibuka igihe papa yabimenye ibyo bintu ko mora ndabikora, yarandondeza igipolisi, ariko ndahunga narahungiye ruguru Ngozi ku mutante yabingozi. Mungiye ndamubwira ngo nyegeza, ndamubwira ibibazo byahabaye, arambwira ati nta kibazo reka ndakunyegeza. Papa arandondera, abantu bose barandondera nyene, bavuga ati umuntu ni mwamutubonera mu mudufatire. Ico gihe naje Ngozi, ndibuka naragiye no mu bintu by'abafumu. Tugeze Ngozi hacabaho umugenzi wanje, arambwira turazi rero ni nako ibintu bimeze uko, reka ndakurangira umufumu ujako kugira ngo agufashe, papa we ntagufate, ko papa we ntiyagufata baca kujana mu mpimba ku myaka yo gufungwa nari ndayifise. Hama turaja muri iyo nzu y'umufumu, iyo mufumu akimbona nyene nkiseruka, arambwira ati wewe bimeze uku papa wari karakurondera, wamivye amafaranga, ari karakurondera kandi yagufata araja kugufungisha. Ndamubwira ntego nivyo niko bimeze. Ati none womfasha iki? Wa mufumu arambwira ati reka ndaguha umuti, uyu muti uze guhengera saa sita z'ijoro, uhagarara ahantu ku gasozi, hama wa muti ushobore kuwuhuha, ni wawuhuha uwatureka amajambo, uvuge ngo ndasunitse uyu muti, ugende wibagize papa wanje ibyo nakoze. Ivyo bintu ndabikora bene data, ndabikora kugira ngo ushobore kwikingira papa ntamfate. Hama wa mukozi w'Imana byose ndamwaturira ubuzima bwose naciyemo, kuko narindushe, naciye mu bintu byinshi cyane byinshi. Naragendanye n'abana benshi batari bazi Imana, twarakoze ibintu byinshi cyane bitahimbara Imana. Wa mukozi w'Imana ndayimwaturiye byose, arambwira ati nina Yesu aragukunda, Yesu aragomba yuko umwakira ufata ingingo. Aturumva ko ibyo bishobora kubiba, ndavuga ati nukuri ibyo bintu ndakeneye kubiheba, numva ndushe ndakeneye kubiheba. Wa mukozi w'Imana aranyatuza, arasengera, aravuga ngo aranyatuza, arambwira amajambo yo kwakira umwami Yesu, ndayasubiramwo ndamwakira Yesu mu buzima bwanje. Maze kwakira Kristo numvise umenga hari ikintu kimvuyeko, numvise umenga hari umuzigo munini nari nikoreye, umvuyeko, ndumva ko ndonse kuruhuka, ndumva ko ndonse ubundi buzima, ndumva ko mpindutse muri jewe. Ndibuka natanguye kurira, ndarira cyane, naramaze iminsi myinshi ndiko ndiyumvira ubuzima nari mbayemwo. Maze gukizwa ndatamwira, ndambwira papa, je papa nakiriye Yesu, papa ntiyantahuye ko papa ntiyarakijijwe. Papa arambwira ati je ni kurambwira nibiki, nije nakiriye Yesu kandi ndakeneye kubatizwa. Ndibuka igihe naja kubatizwa, papa ntiyavyemera, ntiyashaka ko mbatizwa. Ariko Yesu kubera ko yaramfiseho umugambi, Yesu kubera ko yarazi kuno munsi tuza kuba turi kumwe, ndiko ndagushingiriye intahe, Yesu yarabikoze, aranyemerera, ndamwakira mu mutima wanje, ndamugira ubuzima bwanje. Rero naje ngaha kuri Ndiho TV Gospel kugira ngo ndagushingiriye intahe. Wewe ukiri mu byaha, wewe utaramenya Imana, urashobora kuba uri umujene uri kuraca mu bintu biteye ubwoba. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Naramwakiriye Kristo cyando nkubasha muri je bwo gucika umwana w'Imana. Haleluya. Nawe urashobora kuba uri umujene uri kuraca mu buzima bugoye nk'ubwo naciyemo. Ndavuga ngo nta kintu na kimwe Yesu adashobora kugukiza, nta cyana kimwe Yesu adashobora kuguharira. Urashobora kuraca mu buzima bugoye, hari imwe mu mbiza kwizingiye, imwe mu mbiza ubusambanyi, imwe mu mbiza kaburegwe. Ndagomba kukubwira ngo nuhe Yesu ubuzima bwawe, Yesu aguhindure, Yesu akugira icaremwe gishasha. Maze kwemera kwatura, maze kwemera kuvugana n'umukozi w'Imana, ubuzima bwanje bwarahindutse. Naciye ndonka umunezero, nari umwana ntazi gutwenga, nari umwana ntazi kuryoherwa, nari umwana narimbayeho nzi yuko abantu bose banyanka, nzi ko abantu bose batankunda. Ariko maze kumwakira Yesu, muri Yesu nahasanzeyo byose, muri Yesu nasanzeyo papa. Ndibuka niga mu wa gatatu mama yaciye apfa, mbaho ndifuvye ntafise mama. Ariko maze gukizwa
nukuri kagahinda kose ko kubura mama Kristo arakankiza. Muri Kristo Yesu nasanzeyo abavyeyi, muri Kristo Yesu nasanzeyo ibintu bimeze neza. Washobora kuba uri kurara uno munsi, washobora kuba uri kuragendera mu bintu biteye ubwoba, ibintu bitandukanye, icyaha carakwizingiyeko, uranywa itabi, uraboregwa, uri kuriyumvira uburyo wobiheba. Ariko ndakubwira ngo reka uhe Yesu ubuzima bwawe, mwakire Kristo Yesu. Kristo ariho kugira ngo aguhindure, Kristo ariho kugira ngo aguhe amahoro. Hari abajene batazi gutwenga, hari abajene badafise umunezero kubera ko bariko biyumvira ati mbega ibintu je nakoze, narasambanye kenshi, mbega ndashobora guharirwa. Nivyo Yesu arashobora kuguharira, Yesu arashobora kuguharira. Jewe nari mubi gusumba wewe, nari umwana abavyeyi bari barahevye, birashobora ko nabo abavyeyi baguhevye, bavuze ati wewe ntacu uzovamwo. Naje niko byari bimeze, ariko maze kwakira Yesu, Yesu yampaye ubundi buzima bushasha. Uno munsi Yesu yampaye urugo, ndi umumama, mfise abana, nguwe neza muri Kristo Yesu. Haleluya. Nawe biragomba ngo uhe Yesu ubuzima bwawe, Yesu aguharire, Yesu afate bya byaha byawe byose abihanagure, amaraso ya Yesu akweze kugira ngo witwe umwana w'Imana. Ube mu rugo rw'abana b'Imana, ukorera Imana. Kristo aragushaka. Washaka kubura umumama uri kuranyumviriza, mu rugo rwawe nta mahoro ufise, uri kurabona iyo biriko biraje, urabona ko umwanya n'umwanya ushobora gusambuka. Ngoma ndakubwira ngo wa mama we, ha Kristo ubuzima bwawe, Kristo aza kubakire. Haleluya. Kristo yubaka urugo rwawe, Kristo azana amahoro mu rugo rwawe, Kristo azana umunezero mu rugo rwawe. Washaka kubura umupapa uri kuragendera mu bintu by'ubusambanyi, warenze ibigo, uri kuriyumvira ngo mbega bigenda gute, umugore wanje niye bimenya bizogenda gute. Ngoma ndakubwire ngo ni wakira Kristo Yesu mu buzima bwawe, aragukura mwe mbi y'ubusambanyi. Kandi Imana iratahuza umugore wawe kw'ibyo wagendeyemo, atari wowe wabyitumye, so wabyikoresha, ariko ari mwe mbi zabigukoresha. Kristo araguharira guhundi buzima, n'urugo rwa ruraba amahoro. Rero nukuri niyo ntaye yanje Imana yashize ku mutima uno munsi kugira ngo shobore kuyigusangiza. Wantu hose uri, ibintu byose uri kuracamwe, ushobora kuba ufise ingwara yananiye abaganga, izere Kristo, numwizere. Haleluya. Numwizere. Kristo arashoboye, Kristo arashoboye guhindura ubuzima bwawe bw'impwemu, Kristo arashoboye guhindura ubuzima bwawe bw'umubiri, nta kintu na kimwe kimunanira. Kristo yarampinduriye ubuzima bwanje bw'impwemu. Nari umwana adashoboka, umwana bari barahevye mu muryango, ariko Kristo araza arampindura. Uno musangira umukozi wiwe. Kristo yarampindura ubuzima bw'umubiri. Nari umwana nambara nabi, nari umukobwa yambara nabi, ndavugana n'abakobwa bataramenya kwambara neza, ugasanga umukobwa yambara uduntu tudamukwiye, akajipo katamukwiye, agapira katamukwiye. Wa mukobwa ngoma ndakubwire ngo mwakire Kristo, mwakire Kristo. Kristo umushire mu buzima bwawe, Kristo aguhindure. Nabona kumenga guhena niko kubegwa, ariko guhena siko kubegwa. Kristo aragomba kuguhindura, akugira umukobwa mwiza, umukobwa azi kuvuga neza, umukobwa azi kwambara neza, umukobwa umukozi w'Imana. Birashoboka. Muhe Kristo ubuzima bwawe. Reka kwemera Satani ko aguma kuboha, aguma kubwira ngo ntibishoboka, wowe wasambanye kenshi, wowe wivye kenshi. Oya, birashoboka muri Kristo Yesu. Kristo arashobora guhindura ubuzima bwawe. Haleluya. Rero Imana yanje bampera umugisha, abumvise ino ntahe ndabashingiye, Imana bampera umugisha. Ariko nkarangiza ndabasaba ngo ufate guhinduka muri wewe, ufate ingingo yo guhinduka muri wewe, umuhe Kristo ubuzima bwawe kugira ngo Kristo akubere umwami n'umukiza. Bya bindi byose uri kurabona bikunanira, bya bindi byose uri kurabona udashoboye, muri Kristo Yesu birashoboka. Bya bindi byose wifuza, urashobora kuba wifuza mariage nziza, muri Kristo Yesu iriyo. Numwakire gusa Yesu umuhe ubuzima bwawe, arashoboye kuguhindura, arashoboye kugukorera bya bindi byose ukeneye mu buzima bwawe. Muri Kristo Yesu hariyo umunezero, muri Kristo Yesu hariyo amahoro, muri Kristo Yesu hariyo byose wifuza ku buzima bwawe. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mwarahezagiwe cyane. Amen.